kera nanonyoderwa kubona inkumi ya naki iyiri ngo ndayiramutse ariko uyu munsi we Yesu arakomeye yaramfashije uyu munsi nyotegwa izina ry'Imana nyotegwa ijambo ry'Imana ariko igitangaje abahora banziga muri ubwo bumaraya uyu munsi bibaza ngo ndacari muri bwo ndababwira nti nimugaruke mwizeye Imana bayibaye ni naye mukishinga ivyo murimwo murapfa murashira singira ubwoba ko namenye Yesu singira ubwoba ko namenye Yesu nari imbata y'ivyaha nari imbata y'ivyaha none ubu ndirimbira Yesu umukozi wanje. Bakunzi b'ijambo rya Kiza TV banze kubaramuca amahoro y'Imana abane namwe aho muri Imana ibahezagire. Dusobora kwa dusize iyi video umerewe nabi ugwaye ariko turagusengera kugira ngo uhoraho akomeze kubana nawe kandi akomeze kugukiza. Hanyuma nkuko mubona turi ngaha dufise umutumire wacu ndibaza subwa mbere mu mubonye mwaramubonye ku gice ca mbere iki cari gice ca kabiri abazaniye. Rero wewe bwo bari ubwa mbere turakwingiza kugira ngo ukande subscribe wongere usaba no kudufollowinga kuri Facebook kandi wewe utaravye kiya gice ca mbere urasubira kugenda ukakiraba kugira ngo utahure iyi ntahe ya mwene data. Rero ikindi naco ku mazina yanze nitwa Nduwimana Remegio nkaba nkorera ku ijambo rya Kiza TV. Hanyuma nkuko mubona uyu mutumire wacu ndazi mwaramwumvise ariko arasaba kuba ari bashasha batari bwamubone, reka tubanze tumusabe abibwire amazina yiwe. Turabaye kaze. Murakoze cyane. Ego izina ryanje nitwa Ferdinando Nizigiyimana. Nkaba ndi Umurundi nkaba ntuye hano muri Amerika. Ntuye mu gihugu cha Oregon. Muri state ya Oregon nkaba natemberereye Wichita kugira ngo ngende mfata gukwiragiza ubutumwa bwiza kugira ngo abo bakimerewe nabi bakigenda nabi bacitwara nabi ngire icyo mvuze mu vyambayeho kugira nabo bagira ingene bohinduka. Nico canzanye. Urakoze cyane Ferdinando, Imana iguhezagire. Amen. Kuba wafase ugo rugendo rwose kuva muri Portland Oregon ukaza ngaha muri Kansas kugira ngo uze kugira ico shikirize abakunzi b'ijambo rya Kiza TV. Imana iguhezagire. Murakoze. Ico n'umurimo mwiza cyane w'Imana kandi uzagihemberwa n'Imana. Murakoze cyane. Rero tutabandanize reka twari tumusabe kugira ngo adusire mu maboko y'Imana yongere asengere iki kiganiro. Twaguhaye kaze. Murakoze cyane. Reka dusenge. Mana isumba vyose, Mana kibirengeye, Mana wewe uri hejuru y'amajuru yose, turakwinginze uze kudufasha iki kiganiro tugiye gutanga kugira ngo abaza kucumviriza bose kibagirire umumaro, kibagire guhinduka, kibi kiganiro gihindura benshi nkuko natwe wadufashije, nkuko wamfashije kugira mpinduke, uhindure n'abari abantu bose baza kucumviriza ico kiganiro kibabera umumaro. Rero data witekuze kumpa kuvuga umunwa ube gwanje ariko ijambo ribe gwawe, uze kubikora nkuko bigomba mu izina ryawe ryera. Amen. Amen. Urakoze cyane Ferdinando. Dusira mu maboko y'Imana. Nego. Rero bakunzi b'ijambo rya Kiza TV uyu munsi tubazaniye igice ca kabiri cy'video yari yarasize. Aracabandanya n'intahe yiwe kuvyo Imana yamukoreye. Ariko imbere yuko tubandanya hari ijambo atabandanize neza ku gice ca mbere
nk'uko twari twamubaze yuko kuko yaravuze yuko yaciye mu bumaraya, yaciye akoze ibintu bidahimbaza Imana, akaryamana n'abakobwa benshi kandi afise umugore. Rero twari tugomba kugira ngo dutahure kandi utahuze n'abakunzi b'ijambo rya Kiza TV uko mu rugo rwawe vyagenze, n'ingene umufasoni wawe yavyifashemwo, abona ingene muriko uraryamana n'abandi bakobwa kandi nawe ari umugore mu rugo. Turaguhaye ikaze kugira ngo ugire ico bivuze ko kuri ivyo bintu. Ego murakoze cyane, murakoze cyane kumva ijambo. Burya Imana ihindura vyinshi, kuba yarampinduye ndayishima cyane. Haleluya. Amen amen. Rero urabona no kuvuga vyanzaniye imbaraga nininya cyane, kandi vyateye umubabaro umuntu rugo wanje, bituma tutumvikana, bituma umuntu rugo nawe yinjira mu mageragezwa akomeye. No babwira bene data, ubusambanyi bwonona vyinshi, buronona ibibondo bivuka, bukonona umuntu rugo, ndetse n'ababibonye bakagusuzugura, nabwo ubugenda witeragura cyane imbere yabo bakobwa, ubu umuntu usuzuguritse. Rero uburyo vyangendeye no kuvuga umuntu rugo amaze kubibona yaragerageje kuvyifatamwo nyene, kubera yabona yuko ndumudandaza. Urumva yabona yuko ku mpomba ho nyene ari ibintu bitoroshe, yarabandanije kuba ari ngaho. Ariko ingorane yamushikiye yaciye atangura nawe kugerageza kwinjira mu buzima bukomeye, yinjira mu vyimviro vy'abapfumu kugira ngo angarure arabe yuko nogaruka. Ariko bimaze kuba gutyo vyazanye intandagara gushika naho uwo mugore turavana, kandi hacaba n'intandagara. Umugore wanje naramukunda, aritaba Imana, ariko naramukunda ariko ku bwa Satani yoyo yankoresha. Urumva naramukunda, sinanareka kumurarira, naragenda nkamurarira nkaryama nk'uko abandi nyene abagabo babana n'abagore, ariko kagatima ndagafise ko kuba hanze. Bene data, muntu wese yoba akikorera mu vyimviro vyo hanze arenga umugore wiwe, no mubwira ahagarare, kuko jewe Imana niyo yantoye. Abo twarukanye bose barapfuye bishwe na sida, abo bose barabagenzi. Urumva rero kweri vyaratumye umugore hagera igihe indowa yacu yononekara. Indowa yononekaye, ariko ndamugumiza ku mutima. Ariko harageze n'igihe ndamuharira, ndumva yuko nshaka nsa n'ushatse gusubirana nawe. Ariko nubundi vyabaye igitsitaza, kuko abana nabo baciye baregwa nabi bivanye n'ubumaraya nari mpagazemo. Ivyo rero vyarabaye, arico gituma umugore rero nawe bitamworoheye, yaciye aja mu bapfumu cyane kugira ngo arabe yuko nohagarika abo bantu twaryamana. Ariko igitangaza naramukunda, no kumwambika neza, mugabo ko gatima kamaho. Wow. Urumva rero nari mfise inyota y'ivyaha, ubu mfise inyota ya Yesu. Narahinduye, narahindutse. Yesu yarampinduye. Wibaza ngo ndacari wa wundi Ferdinando yari mu bagore. Ubu ndi Ferdinando w'Imana. Vuga ijambo ry'Imana, rabi intahe yampaye Yesu. Ndayivuga ndayikwiragiza ku isi yose. Nakaki woso gusikiriza abakunzi b'ijambo rya Kiza kemeza ati kweri Ferdinando ntakiri muri ba bantu bakorera abisi, ubu asigaye akorera Yesu Kristo. Urinda kubibaza kandi ubona mpagaze imbere y'uyu mutanda uzobibonesha ku isi yose. Wibaza ngo n'umuntu noroshe. Ijambo ry'Imana ndarikwiragiza hose, haba mu rusengero ndagenda nkavuga, haba hirya nkavuga ubutumwa bwiza. Imana yarampinduye kabisa, nari mbata y'ivyaha, nagenda niteragura kujya imbata yisiga ivyondo, igasubira no kubirya, mbere ndotse imbata nukuri pe nari imbwa y'ivyaha. Imbwa niyo idahwa, urumva iradahwa igasubira ikarya. Kuko inyuma yuko bimbanye harabaye izindi ngorane nakijijwe. Satani iragaruka irangerageza, irantwara nk'amezi 3. Ariko haza umuhamagaro mwijoro ti stop, cyandahagarara.
njya ndavuga nti sinzosubira, ndarahiye imbere y'Imana naravuze nti sinzosubira pe, nukuri pe, ubu oya, Imana yarakoze, yarahejeje kuntoranya. Ubu ndayaga n'intuzeye, iyo ndiko ndasenga ndumva muhemu yera yaje, maze nkumva power zikwiye, nkavuga ntuhave icyubahiro Mana. Hari n'izindi ntahe nzoshinga ivy'Imana yankoreye ni vyinshi cyane, ntibigira urugero, nukuvuga ntabwo nabigira ku munsi umwe ngo bikunde, ariko nzobandanya nshinga intahe. Jewe ubu singikorera Satani, ubu ndafise inyota. Kare naravuze ryari nti jewe kera nanyotegwa kuza kurondera abana rugo, kera nanyotegwa kubona inkumi ya naki iyiri ngo ndayiramutse, ariko uyu munsi we Yesu arakomeye, yaramfashije. Uyu munsi nyotegwa izina ry'Imana, nyotegwa ijambo ry'Imana, ariko igitangaje abahora banziga muri ubwo bumaraya uyu munsi bibaza ngo ndacari muri bwo. Ndababwira nti nimugaruke mwizeye Imana bayibaye, ni naye mukishinga ivyo murimwo, murapfa murashira ni murapfa murashira. Ubu ndi kera nanyotererwa Satani, unyotererwa Yesu umwanya wose, kuko Yesu narasomye Bibiliya kenshi ndaba ingena tubwira ati ni mundondera ubudahumeka kugira ngo muze nanje ndababone. Jewe uyu munsi rero ndamurondeza ubudahumeka, ndamukwiza hose nshinga intahe ndi Yesu n'umwami. Amen. Kare nta zina rya Yesu navuga, none ubusigaye uvuga izina rya Yesu. Yesu ego. Imana ihabwe icubahiro. Kandi nari narize muri Katolika, ariko kubwuko ntaraba Bibiliya, kuko Katolika ntiyemera Bibiliya, nta muntu uzosanga na Bibiliya muri Katolika, ariko kubwuko namaze gufata Bibiliya ikansobanurira ikibi n'iciza, naciye mpinduka. Imana ihabwe icubahiro. Yego. Turanezerewe cyane Ferdinando, ku ntahe nziza cyane usize ku ijambo rya Kiza TV. Ndazi yuko iyi ntahe 100% izagira bifashije, kandi bese bazarokoka, kandi bese bazova mu vyaha bivanye n'iyi ntahe yawe usize. Imana iguhezagire. Bakunzi b'ijambo rya Kiza muravyumva yuko na afise intahe nyinshi ashobora kubabwira, afise ibintu byinshi, kandi ndazi n'ubu turacari kumwe, azakomeza abahereza intahe zitandukanye ku vy'Imana yamukoreye. Haleluya. Ariko rero imbere yuko turangiza ikiganiro, reka ndaguhe nk'iminota 2 ugira akaririmbo. Nageze kwa numva yuko mengo uraririmba akaririmbo wahamagariwe n'Imana, rero ndagomba ukaririmbe icyo kintu nzaniye. Urumva gifise iyo ntuzeje jambo nzaniye rirafise iyindi ntahe, ingene Imana yantoye mu ngorane zikomeye, naraguye mu bibazo bikomeye. Imana inshaje, Imana iranyigisha kuvuza ibitari, umvuza ibitari, ndavuza ibitari pe, ndavuza ibitari, abantu bagatangara bakavuga ngo mbega Ferdinando yavyigiye. Imana yaranyigije ibintu byinshi. Rero no kuvuga nuko iryo jambo rinzaniye ntiteguye. Hari n'akaririmbo nari nashize ku isimu na ikigitari cyanje nari kugurura, ariko tuzokugurura n'uwundi mwanya. Reka tuzogaha ikindi gice ca 3. Ariko kubera usabye ururirimbo, reka ndakubwire rero. Mugabo ndumva nasaraye, ariko Imana iramvura. Okay. Singira ubwoba ko namenye Yesu, singira ubwoba ko namenye Yesu, nari imbata y'ivyaha, nari imbata y'ivyaha, none ubu ndirimbira Yesu mwokozi wanje. Mbe murazi igituma mvuga mwokozi? Mbizi indirimbo z'igiswahili, nkagira n'indirimbo z'ikirundi, nkagira n'indirimbo z'icyongereza, ivyo byose ndabiteranya.
urabona Imana yanyigije byinshi nukuri pe narawa intahe zanje ko nazuguruye nzoshinga intahe zikwira isi yose rero singira ubwoba nukuvuga ngo singira ubwoba kuko naramenye Yesu naramenye Yesu singira ubwoba naramenye Yesu singira ubwoba Yesu numwami w'abami yarantoye mu bihe bigoye sinzomwibagira data wa twese aleluya 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 Imana beza kire urakoze cyane Ferdinando urimo gwiza cyane gose hanyuma muko dusoza reka tware tugusabe ugire impanuro hanura abariko baradukurikirana kwijambo rya Kiza TV ikintu wobashikiriza cyoshobora kubafasha mu buzima bwabo imbere yuko dusoza iki gice ca kabiri. Ndibaza yuko abo barumviriza igice ca mbere cyari cy'ubumaraya kuko icyo nakoze ubwa mbere cyari cy'abamaraya nari umumaraya akomeye kandi nari mfise uburyo bwo kubikora kandi si kenshi sinabikoresha amahera kuko abakobwa bazirana n'amahera barambona n'amahera bakemerera n'ivyo gusa kugira dukundane barashaka ngo dukundane kuko akundanye n'umubosi n'uwundi mukobwa mubonye yaratetemera akagira ubwoba nanje narobanura nk'ujya agenda kurobanura imfizi nziza ishashi nziza hariya mu aho inka ziri urazi yuko umubazi yagiye kuraba inka nziza aragenda karaba akavuga ati bo iyi ni yinoze nanje rero niko nari imeze nararobanura so kuvuga ngo nayora bose rero naragaya nari umuntu usuzugurana narabanyene ya nkinuze wa mukobwa asa neza akaba ari we nzana ariko icyo no kubwira uyu munsi ubusa neza ni Yesu haleluya rero icyo no bwira abo bantu bariko barumviriza iri jambo rya Kiza TV uwo bayumvise intahe no musaba uwiyumvira yuko yohinduka uwumva yuko atakibabarirwa yizera Imana n'umunyakigongwe iramuharira Yesu nico camuzanye agatanga ubugingo bwiwe akemera agatobagurwa akemera agakubitwa yakubitwa kugira ngo aturokore arico gituma n'uyu munsi muntu kigendera mu vyaha muntu kidagadura muri ubwo bumaraya muntu kidagadura muri ivyo vyose vy'isi bigutesha ubwenge muntu ukimininiza ngo ushaka wigire neza kugira imisori kubone canke kugira abakobwa bakubone neza no kwinginga yuko uhagarikiraho nyene kuko abenshi barapfuye uwomenya yuko umuntu agwaye sida ubwo bwiza bwose buca bushira bene data mukiri muri izo nzira nimuhumanuke mugende murabe inzira ya Yesu kuko inzira ya Yesu niyo nzira inyoroshe ishobora gushikana mwijuru iyo nzira y'ubumara iyo nzira yo gukora ibibi ntakimaze kuko urumva jewe ivyo naciyemwo ndizeye kandi ndabizi yuko nahariwe mwene data we unyumva mwene data ukiri ngaho onye uyu munsi uri kurateka kuri iyi saha uri urateka imitwe yo kuja gukora ivyo bintu hari n'abantu baharaye kuja mu rusengero baza guharura bahagaze nguriya niwe nshaka niwe nkunda kandi yitwa umukirisu ugasanga umukirisu aho kumva yuko yova mu rusengero agenda gufukamira Imana akava mu rusengero agenda kuraba y'umuhungu ari akava mu rusengero agenda kuraba y'umukobwa ari akajeva mu rusengero agenda kuraba umugore wa Nakiyari mwiza mwene data hari intambi kurindiriye hari ikintu kikurindiriye nutahinduka hari intambi kurindiriye iragukerera kandi iragukatira gukuraho ndabikubariye hariho abantu bapfuye bari beza mwene data no kubwira nti hagarikira ngaho wizere Yesu ko ari we abohora kandi ari wazogukiza niwe nzira y'ukuri n'ubugingo nta yindi nzira ibaho atari Yesu azogushikana mwijuru ntuzuje mu gitabo c'abapfuye ngo sinakubari ni kazi kawe ndiko ndavuga nsemerera mbabajwe n'abagikora ivyaha muri iyi saha kuko iminsi y'ukwihana yageze ibihe vyageze hinduka uhindukirire Yesu ivyo vyose uri kurakora ubite kuko vyose ari muzimiza ntaco bimaze
nta nyungu uzabikuramo, nta muntu uzovuga maze hazagira umuntu ambwira yuko yatungiye mu bumaraya, hazagira umuntu ambwira yuko yatungiye mu byaha, ntawe uhari. Ariko Yesu niwe afise vyose, niwe agufitiye ubuzima. No kubwira rero guhinduka, Imana ikumfashirize kugira wumva aya majambo. Amen. Amen. Urakoze cyane Ferdinando. Yego. Ndanezerewe cyane gose. Nime. Turaguhaye kaze kandi ku ijambo rya Akiza TV wiyumve yuko uri mu rugo. Hanyuma namwe bakunzi b'ijambo rya Akiza TV mukaba mwipfuza yuko Ferdinando yobazanira igice ca gatatu, murosora kutwandikira hasi kuri comment. Hanyuma ikindi naco ntimwibagiye kuzosharinga iyi video kugira ngo wewe ushobora kuba itagufasha ariko hari mwabo ishobora gufasha. Hanyuma uzabikora wese Imana izamuhezagire. Rero turangirize ngaha, reka tumusabe kugira ngo asenge durangiza kino kiganiro. Turaguhaye kaze Ferdinando, usenge kugira ngo dusoze iyi ntahe yawe. Ngo masenge, kandi isengesho ry'ubu numva yuko uko muhemirinzaniye n'iryo kumaramaza Satani. Izi ntahe ngenda inshinga vy'ivyo nabonye ni ntahe zimaramaza Satani, kuko Satani utayimaramaje mu kuvuga ivyo yagukoresheje kugira ngo inya vyubake beshi, bikorere beshi. Rero ubu n'umwanya wuko nsenga isengesho ryo kumaramaza Satani. Mwami Yesu nyene ubushobozi, Mana wewe wera, Mwami Yesu wewe wankuye mu cobo ukankura mu bibazo, ukankura mu izo ngorane narimo z'ububi. Data wa twese wo mwijuru, ndagushimye cyane kuri kurangeza hano, uriko umpa gushinga intahe, uriko umpa kwigisha abandi ku isi yose. Iyi movie ikozwe izikwire ku isi yose, abayumvise bahinduke, abayumvise bagarukira Imana. Abo basenze nabo baza gusenga bakagenda nk'abikurayo, bagende bumva yuko bakwiye guhindura babe muri Yesu. Ivyo vyaha barimwo niyo nyota y'ivyaha barimwo bayihebe. Nuko Mwami Yesu uzobukoze. Data kibirengeye umfashe kubandanya uru rugamba gushingiza intahe, kuko mfise intahe nyinshi. Mwami Yesu zipfungure, maze abazumva nabo bagira umumaro mu guhinduka no guhindura abandi. Bikogwe mu izina ryawe. Amen. Amen. Urakoze cyane Ferdinando. Amen. Imana ibuhezagire cyane gose. Je kubwanze ndanezerewe kabisa, ndanezerewe kuko ibyo uvuze kweri biramfashije, kandi nizere yuko bifashije n'abandi bariko baradukurikirana ku ijambo rya Akiza TV. Amen. Rero Imana ibane nawe, kandi Imana ikongeza imigisha mu byo byose ukora. Namwe ibane namwe. Yongera ibane n'abagiye kuvyumviriza kugira igira umumaro wo kubahindura no kubahindukiza mu mitima yabo, bahindukirira Imana, bamenye yuko iminsi yaduheranye. Urakoze cyane. Ego. Imana ibahezagire bene data. Bye bye.